aba ba engineer, aba ba technicien, turakweretse aba journaliste, tukweretse na bino bikoresho. Mana ukomeze kubizigama. Data turaguha ikaze mu mwanya wose tugiye kuba hano. Mana wigaragaze, twirukanye ikintu cyose kitari icawe, duhamagaje ubasha n'ubushobozi bwawe, ukomeze kugota kino kibanza ndetse n'abagiye kumva ijambo ryawe bize kugira ubasha n'ubushobozi. Tubisenze tubyize mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen, amen. Murakoze cyane, turabaha ikaze rero mu nyigisho yo muri kino gitondo. Ego nongeye kubaramutsa kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku nyigisho yacu no munsi nkuko bamaze kubivuga, urashobora kuba umugisha w'amahanga menshi bivanye n'ukuntu Imana igufise ku mugambo ukomeye nubwo wobona kumenga warahebwe. Tugomba twinjire mu ijambo ry'Imana dusanga mu vyakozwe n'intumwa ibice 28 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Ku mutwe w'amajambo avuga ngo inzoka ikomora Paulo ntiyagira icaba. Amen. Tumaze gukira tumenya ico kizinga ko citwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratubukabuka bitangaje, baducanira umuriro, batwakira twese kubw'imvura n'imbeho vyariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe, baravugana bati uyu mugabo ntabuze kuba umwicanyi. Kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkunzi nimukundiye kwabaho. Ariko gatanu aravuga ngo ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro ntiyagira icaba. Babandi barareka kwa vyimba canke kagwa bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse, babonye atacabaye barahindura bati ni Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Ijambo ry'Imana ritweretse ingene inzoka yakomoye Paulo ariko ntiyagira icaba. Bivuze ngo iki gitondo ntaragira ico mvuze na kimwe. Mbega Imana muri wewe ingana gute? Amen. Ica kabiri, mbega uyiha ikibanza kingana gute mu buzima bwawe? Kuko Paulo bakiri ko babona iyo kimukomoye, bo bari bazi ko birangiye, kandi urumva n'igihe babakira barababukabuka, ariko suko bari babanezererewe. Ariko ico gihe babona iyo nzoka hoho rero ije kumukomora, baravuga ati noneho idacugwa nkunzi ntimwemereye kabaho. Ariko nagomba mbanze ndakubwire mukundwa w'Imana, Imana ufise muri wewe ingana gute, uyiha ikibanza kingana gute? Kuko nimba wizeye Imana mu byo uri kuracamwo, nagomba ndagutera intege. Bizoza, ariko bizoza ubukari bwarangiye. Bizoza bifise ubushobozi, ariko bigushikire bwarangiye, kuko dufise Yesu ashoboye byose. Nico gituma Paulo bobo bamutega umwanya, bamutega ko mu mwanya ari buvyimbe, bamutega yuko ari bugwe bukumbi, ariko kukubera Imana yari muri we, kandi yari ibona yuko ari umugambi muniniya, hari igikorwa kinini yagifise cyo gukora. Imana iramuzigama, Imana iramurinda. Bivuze ngo Paulo wewe yarazi Imana iri muri we, yari yarinzi ibajabutsa ico kiyaga, nuko yari ifise n'umugambi munini. Kuri no murongo bavuze ngo abanyamahanga badebagura baratubuka bitangaje, baducanira umuriro baratwakira twese, kuko imvura n'imbeho vyari biriho. Haleluya. Amen. Burya ibibazo ntibibuze, kandi nibitugerageza ntibibura. Byukuri muri nosi ukazovuga ngo nzobaho ntageragezwa, oya ntibikunda. Kuko ngaha ku isi na Yesu yarabivuze, isi niyadukunda tuzomenye ko ari ikibazo, ariko niyatwanka mumenye ko yabanje kumwanga. Rero bivuze ngo ngwiki Paulo ngo ariko amaze gusenya umuganda hacava mu inzoka, abandi bose baracanira, ariko nta na kimwe vyabaye. Ariko kukubera Imana yabona ati Paulo nubwo yomurya ntabwo aca koma induru, ntabwo aca avuga ngo noneho karabaye. Ariko Paulo ati nubwo imurya araceceka, kuko nzi ko afitanye ibanga nanje. Paulo aricecekera. Babadebaguze baravuga ati noneho karabaye, idacugwa nkunzi, ego ikiyaga bakijabutse, ariko idacugwa nkunzi yoye ntigiye kumwemerera kabaho. Ariko barabirindira umwanya munini barabibura, ariko nyuma yo kubibura baramenya ati burya ni Imana. Haleluya. Bivuze ngo ngwiki mukundwa w'Imana, birashoboka muri no rugendo urimo. Uri kuravugwa amajambo menshi,
bivanye n'uko uri, birashoboka ufise intambara nyinshi uri kurahura nazo. Hari abantu baguteza iminsi, hari abantu baguhaye iminsi, hari abantu bariko barakurabira ahantu. Buryo urashobora kuba ufise abantu bitwa, reka ndakivuge, bitwa nkari nka documentation nyuma ya utazi, abantu bagenda bagukurikirana uri munsi, bagenda bararaba ati uyu muntu turabe mbega bizokunda kabaho, uyu muntu bizokunda kashinga urugo, uyu muntu bizokunda kashika kuri wa mugambi wiwe. Ariko Imana iri muri wewe ingana gute? Uye ikibanza kingana gute? Mbega uyizeye gute? Kuko hari abantu no munsi batariko bizera Imana nk'Imana muremyi, ariko bariko bayizera kuvyo bumva ivuga. Uno munsi njo gituma abantu turiko turajuragirika. Kubera iki? Ni turiko duha agaciro Imana, ahubwo duha agaciro ivyicisha mu bavugishwa bayo, canke tugaha agaciro ivyo ivuga ariko tutayemera nk'Imana ikora. Haleluya. Ariko Paulo arayizera, abandi bose baratangara. Bamaze gutangara kuko kubera Imana yari ifise umugambi. Usomye aha hepfo gatoya nyene guhera ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 10, niho ubona rero ingene Paulo yari umugisha w'amahanga. Bobo bari bazi ko ari uwo gupfa, ariko Imana yari yarinze bajabutse ico kiyaga, nuko yari ifise umugambi ukomeye kuri we. Amen. Ngo amaze kujabuka gatoya amaze gushika muri ico kizinga, ngo akiza se w'umukuru w'ico kizinga. Kuko yaragwaye igihe kirekire, yararushe, yaravise ngo ingwara yacibwamwe amaraso, ngo ariko amaze kuhashikara musengera, amaze kumusengera arakira. Ngo ndetse n'abandi bantu benshi bari bagwaye muri ico kizinga bose baraza, abo bose barakira. Haleluya. Bivuze ngo nshuti mukundwa, ntiwikengere ngo bariko bavuga ngo ntacu uzovamwo, ntiwikengere ngo nuko bariko bavuga ngo nta ntambwe uzobaterana. Ariko mukundwa w'Imana, nagomba ndagutera intege. Hanga amaso Kristo, hanga amaso Imana, uyizere, uyiringire vy'ukuri. Kukubera ni wayizera kandi ukayisenga mu mpwemu no mukuri, amajambo azovugwa, ibigeragezo bizoza. Mbega nivyaza canke ibiri kuri kuno munsi biriko bigusanga uhagaze he? Biriko bigusanga uhagaze ku rutare canke uhagaze ku musenyi? Bivuze ngo niba uhagaze ku rutare, shika mushira amanga. Kuko naco bizokugira, naco bizogutwara. Kukubera Imana iri muri wewe irakomeye. Bantu bo bashaka kukubwira ngo ntacu uzovamo, ariko nivyahindura ibihe bazovuga ngo twaragusengeye. Abandi bazokubwira ngo burya ngo reka twarisonzesheje kenshi kubgawe. Ariko nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira uko uha agaciro Imana, ikibazo kiraza, ariko Imana iri muri wewe kikagushikira yamaze kukimara uburakari. Nagomba ndakubwira irindi jambo rivuga ngo burya nubwo ubona ibibazo canke intambara ziko zirasuriranya, ahubwo ahanyene zikomereye niho zigiye kurangirira. Amen. Kuko wowe urashobora kuvuga ngo noneho Mana ngo wampevye wantaye, ariko yo wowe vyarabaye aravuga ati none ivyiza byo kwamara ivy'iwacu gusa, ibi navyo ni vy'abandi. Ariko nubwo vyosurirana bigakomera, nagomba ndakubwira ikibazo cawe gihana n'inyishu urubibe. Urumve ikibazo cawe gihana urubibe n'inyishu zawe. Nico gituma nubwo ubona bikomeye, izera Imana, aho ubona bikomereye niho bigiye kurangirira. Irindi jambo nagomba ndagutekerera rivuga gute: intambara iyo ikomeye ibirangiye. Amen. Aho ubona kumenga birakomeye cyane. Sinzi abantu bamaze kuraba amafilime nubwo babikina, iyo bimaze gukomera ku kanyuma uwo bitango ni acteur, iyo yakubiswa agakubitwa ubona ko umenga yapfuye, agira action imwe asasa akabapfuye. Bisigura ngo mu ijambo ry'Imana ndagutera intege imwe, iyo ubona ko umenga urugo gupfa byarangiye, hari Imana ijakangwa na karabaye. Hari Imana aho bigiye gupfa nayo niyo cyagura kigakora. Imbaraga zawe zirangiri nayo nici izaca zihaguruka zigakora. Bivuze ngo ntucike intege, komera, kuko muri wewe nta giti gishobora gutegwa amabuye kitari kwivyamwa. Bisigura ngo uri kurageragezwa kukubera Imana ibona ivyamwa biri muri wewe, ibona umugisha uri muri wewe. Ushobora kuvuga ngo no munsi ngo denavuke mu muryango atacumaze, ariko Imana yakuzanye hano kwisi, yabonye umugambi gufitiye, yakuzanye ifise vision n'iki ngomba gushikanako. Ndavuga ngo je no munsi nije nakijijwe mu muryango wacu, nta bandi bakijijwe, ariko ushobora ko warakijijwe kugira uzo umugisha w'amahanga menshi, kugira ngo umuryango abantu benshi bazizera Imana, kuko babonye biwanyu mwakuriye mu kuraguza, ariko babona wewe uhindukiriye Imana. Rero nshuti mukundwa, nagomara gutera intege muri wewe uko ufata Imana kandi ukayiha ikibanza, uri umugisha w'amahanga, kandi uko uzoyifata nayo niko izoza. Ijambo ry'Imana rikatubwira neza ngo nkunda bankunda
kandi abandonderana umwete abo bazombona yego nuko Imana data wa twese duhana umugisha. amen. Murakoze cyane, tubashimire kuri ayo majambo meza, inyigisho nziza yo muri kino gitondo. Nkizera ntakekeranya by'ukuri ko kuba dukurikiranye ushobora kwibagira ibindi byose umwigisha wacu cyangwa umukozi w'Imana avuze, ariko by'ukuri ugume wibuka ko aho intambara zikomeye ziba zigiye kurangira, ego bikomeye biba bigiye kurangira. Ico rero kiraguhumuriza, kuko vy'ukuri hari igihe umuntu aba mu bintu akabona ari ugupfa mu mwanya uza mw'isaha, akava ku isaha akiha iminota akabona ko kabaye, ariko rero aho intambara zisuriranije ziba zigiye kurangira. Ndafise utubazo tubiri nifuza ko vy'ukuri muduha umuco. Hari ikibazo ca mbere mwabajije mugira ngo Imana muri wewe ingana gute? Mbega none vy'ukuri yongana gute nyene mu muntu? Kuko hari igihe usanga umuntu nyene atari karavyumva, nituba turi ku rugero rumwe, ikwiye kungana gute ubundi mu muntu? Murakoze cyane. Kuri ico kibazo, Imana yawe ingana gute muri wewe? Kuko burya Imana ingana nukwizera kwawe uko kungana, kandi Imana ingana n'ukuntu wewe uyizera kandi n'ikibanza uyiha. Kuko uno munsi igituma abantu ico kibazo gihari, uno munsi ikibazo abantu dufise benshi barasenga ariko babangikanije. Arasenga akava mu vy'Imana akaja ku mupfumu, arasenga bamubwira ati izera Imana dusenge, akavanaho gukekeranya. Ariko kujya gukekeranya kwa guti buri kibanza Imana ifise mu buzima bwawe. Bivuze ngo Imana ni wayiha ikibanza. Nimba ubagusengeye ukwizera ati by'ukuri sengesho bansengeye ndagizeye, by'ukuri Imana nayihagarara ku kwizera kwawe, hanyuma nayo igakora igikorwa cyayo kuko ari Imana nkuru. Ariko mu gihe uyifata nka ntoya, nayiza ntoya mu buzima bwawe, iyo uyikekeranya nayo nyene izabigura intege. Ariko ni wayiha ikibanza ukayizera ukavuga ati nubwo bikomeye, nubwo vyoba bikomeye, no muri yo yaravuze ngo nzokomera. Yaravuze ngo no mu nzuzi ntizizoturengera, iravuga ngo no mu muriro ntuzotubabura. Bivuze ngo ivyo uriko uracamo nk'inzuzi, ariko ni wayiha ikibanza ugahagarara kuri iryo jambo, vy'ukuri Imana data wa twese izakomeza kuba nkuru muri wewe. Amen. Urakoze cyane ku nyishu nziza ngo Imana mu muntu ingana nuko ukwizera kiwe kungana. Ego murakoze cyane. Kindi kibazo, mwavuze ko umuntu ashobora kuba umugisha w'amahanga menshi, ashobora kuba umugisha w'abandi bantu. Nagira mbaze, mbega kugira ngo umuntu arinde ashika kuri urwo rugero rwo kuba umugisha, ababayeho ubuzima bumeze gute, abaye yitwara gute, n'izihe ntambuko zishikana umuntu ku kuba umugisha w'amahanga menshi? Murakoze cyane. Intambuko zidutuma tuba umugisha w'amahanga, icambere tumaze kuba uko Imana igomba, tukagenda uko ishaka. Bivuze ngo muri ico gihe biradusaba umva tukagenda uko Imana igomba, tukitwara uko igomba kugira ngo tube umugisha w'amahanga. Ikindi gica ciyongerako urukundo. Amen. Kuko utagira urukundo ntushobora kuba umugisha w'amahanga. Kuko Paulo urumva ico gihe akiri karabukwa yarabibona, ariko ntiyitaye ku vyo bamugiriye. Ariko kuko muri we yarimwo urukundo, ahubwo Imana imukoresha n'ibikomeye ku vyo yasanze aho hantu hagwaye. Umaze kuba ugenda uko Imana igomba, ongera ko urukundo. Amen. Kuko urukundo niko ruzogutuma urengera n'abakugiriye nabi, kandi urukundo niko ruzogutuma ukora nibirengeye ivyo ujya muntu we ariko yimvira ko atavyo wokora. Rero intambuko ya mbere kugira ngo umugisha w'amahanga, genda uko Imana igomba, ubaha ivyagezwe vyayo, ubaha abantu, icishe bugufi, woye kwishira hejuru, ariko ubu umuntu ufise Imana mu mutima wawe, kandi ufise n'urukundo rudasanzwe muri wewe, kugira ngo bikunde n'abakugiriye nabi. Je naba nabivuze, nta muntu mubi ikibi nikiza kikaba muri we. Ijya mpwemu ize kamutera gutuma mwoshwana, ijya mpwemu ituma iza igatuma ahara amahoro hakaba umuvurungano. Ijya anyivuye wa muntu yari mubi usanga ari wa wundi mwiza. Bivuze ngo niwagira urukundo ugasengera n'abajya twita kari babi, by'ukuri uzobona uhindutse umugisha w'amahanga. Kuko n'umwe yari yakugiriye nabi hazogera hakubwira ati burya
nubasha imana yawe nubasha imana iri muri we kubera ikibi wakineshesheje ikiza. Amen. Murakoze cyane tubakengurukire ku nyigisho nziza muri kino gitondo. Vy'ukuri nkizera ntakekeranya ko bari kumwe natwe namwe muri ko murafashwa. Ikiganiro ni Prof Dorika Masengesho ya burindwi kuri Radio Voix d'Espoir ijuri remesha mu kurikirana kurongo 94 n'ibice 3 mu cya Rusizi n'ijana n'indwi n'ibice 8 mu gihugu hagati. Claudine n'ibitanga ndi kumwe namwe umutumire Pasteur Obedi Hatungimana. Turabandanya rero tugira ngo tuje mu mwanya wo kwakira imitwaro yanyu. Kubifuza gutanga imitwaro muratwandikira ubutumwa bwanyu bugufi canke mutwakure ku mihora ikurikira ni 62 22 55 96 62 22 55 canke murashobora gukoresha umuhora wa Econet rero 79 22 55 96 kuba ariko mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook naho nyene biremewe ko mucisha ko ubutumwa bwanyu bugufi hanyuma tugaheza tukabwakira. Ndabona rero sinzi ko ari intwari canke intwari kazi uwo munywanyi amaze kuba ari ku murongo. Reka tumwakire. Allo ndabumva. Ego Ndestera kumutakora. Ndabaramukije amahoro. Amahoro. Murakomeye. Ego turakomeye sinzi nkamwe. Nanjye nashaka mufashe gusenga. Ego. Ise mutwaro w'abahungu bandondera ko cyende umushiki wa nabo ntibashijije. Rero nashaka musengere no kuri Imana rero kumufasha akifije nyene akunda Imana nkaje gukora agenda yikunde cyane. Ego umukozi w'Imana aragusenga ariko nawe no kuguma kuri iyo ngingo. Jewe nyene ndi kuri iyo ngingo ndababwira kijeno. Utwinite turamuheranye ariko uko biri kose nizera ko yashoboye kumva ko vy'ukuri nawe afisemwo uruhara. Turabona abanywanyi batari bake bamaze kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Umunywanyi wa mbere yagize ati uravugishijwe pe. Kumbure hari mu ijambo ngo wavugishijwe. Ego arakoze cyane. Uwundi amena. Merci Pasteur Obedi Hatungimana yashimye. Uwundi ati haleluya. Urumva ko bafashijwe vy'ukuri. Ubutumwa bwa mbere mu kiganiro no umunywanyi yanditse ubutumwa bwiwagira ati ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe nashaka munsengera Imana impe kwizera no kwicisha bugufi kandi mpimigisha no kwihangana muzoba mukoze. Yego ngo Imana imuhe ukwihangana. Ubundi butumwa ndabaramukije bakozi b'Imana. Hama nashaka munsengere jewe ku kazi ntibigenda neza. Munsengere bigende neza kuko gaheze sinumva uko vyogenda. Ego ubundi butumwa Yesu nashimye mfise umutwaro ubuzima bwananiye. Munsengere Imana inzira ahatagira inzira ndonka umutahe nkore utwi wanje gukorera abandi vyandambiye cyane. Vyamurambiye ariko nkunze kumva muvuga ngo abanza bo mwizigirwa. Abo mwizigirwa muri ako gatoya kandi akabanza gakora gakunza apana kuvuga ngo yarambiwe. None karambiwe none umutahe uzocuva he? Ego nabanza kore agakunze hanyuma Imana nayo niyamurose uwo mutahe agenda akora ivyuye. Amen. Murakoze cyane nizera ko impanuro ifashe nkama. Ubundi butumwa ndabaramukije amahoro y'Imana. Nagomba ndabasabe munsengere ndonka ico nkora mu buzima busanzwe akazi ndonka ico nkora mu buzima busanzwe akazi ndashomereye cyane simbona icepfo ni ca ruguru. Imana imugirire neza. Shalom. Mwarahezagiwe Imana ishimwe kubw'iryo jambo. Numva atakindi novuga cerekeye imitwaro kuko nujujwe n'ijambo. Nizeye ko imitwaro ukingana kose ivanyweho mu izina ry'uwanesheje. Amena. Yizeye ijambo. Ego Imana iri muri twebwe ingana no kukwizera kwacu kungana. Umva yamaze kugira ukwizera ko hamwe n'ijambo Imana yamaze kumugirira neza. Ubundi butumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook. Shalom. Shalom. Ndi Gitega.
ndanezerejwe n'inyigisho mutanze mumfashe gusenga kugira Imana itwongere inkomezi zo kuyikorera kuko iki gihe benshi bitwararika inyongera kurusha ubwami bw'Imana. Havuze ko benshi bitwararika inyongera, agombye kuvuga iki? Ashatse kuvuga yuko abantu bitwararika ibyo ngaha mwisi cyane, urudandazwa turi mu mitwe yo kurondera nibi, ariko bijya n'inyongera hakuru kubanza turondera ubwami bw'Imana. Cagira ati rero dusenge kugira ngo vy'ukuri abantu bongere bitwararike umufungo hama inyongera inyo. Umva turiko turongeza tutaragura. Turiko turongeza tutaragura, tubanze turondere. Nivyo nama nkunda kugira abantu, tuvuga ngo impa. Tubanze tugure na. Hama twongeze. Urakoze cyane umunywanyi ku murongo. Allo. Allo? Ndakumva. Ego natwe turakumva. Icyo cyane mu Kabumba. Ego. Shaka munsengere sifite umutwaro mbabaze cyane. Ime. Ubwo rugo nta mahoro ndarufisemo. Umugabo arashika yaborewe agatangura kunkira icyambazi bibaterikiranye n'ibicuruzwa. Nabura amajambo nishura nkarengezwa umutima ukanyanga. Imyaka tubanye imyaka 11 ntigera nyorohereza mu buzima. Ndamusaba tungurira imiti akanga. Ndiga mu kabare ari na hataha na hagataha. Ndashaka Imana ikiri ikoze intabare. Ego. Ngomba Imana igwite n'amasengesho menshi muri byo kuko kwizera kuriko kurahera nkaburi byo mubwira Imana. Namaze kurengezwa n'ukuri mufasha nkuko muri abakozi b'Imana nzotanga ikintu. Yego ugira ukwizera umukozi w'Imana arasengana nawe kandi bizogenda neza. Ariko ntutakaze ukwizera kuko ngo Imana iri muri wewe ingana nuko kwizera kwawe kungana. Arakoze cyane umunywanyi wacu, Imana imugirire neza pastor. Cyukuri Imana imugirire neza. Urumva ko imyaka 11 atari mike. Ego. Kwaye mu buzima bwo kuruha. Ariko areme. Ego. Yakijije waragwaye butinya nk'imyaka 12. Ego. Nayishoboye kurangiza ico kibazo cyo. Amena nibutsa abanywanyi bacu abakunzi bacu bariko baratwakura. Urakura kumbure urashobora kuvuga uherereye ariko amazina yanyu muyihoze twe turayazi kuko turayabona. Ego. Murakoze cyane turabanzanya twakira ubutumwa bugufi. Ndabaramukije mwese. Hama musengere papa ahinduke. Yamana induru mu rugo nta mahoro aharangwa. Hari musengere n'umukunzi wanje kugira ngo aronke uburyo ashaka kubaka muciriza. Muba mukoze musengere nanje ntera imbere mwarahezagiwe. Umunywanyi ku murongo. Allo. Allo. Yesu nashimwe. Shimwe cyane. Ego nane binezero ndumwe. Igigwe kure y'akaradio kawe canke ugagabanye volume. Akaradio. Ego. Sawa inge gatonya. Umunywanyi wacu rero ngira ngo ntivyamworoheye, twizera ko aza kugaruka. Ubundi butumwa ndabaramukije mwese, ni bwa butumwa bwigwije, nibaza ko yifuza ko papa we ahinduka pastor. Ngo hari ntihigera harangwa amahoro. Mva nk'umwana ararushe. Mwaramutse neza je mfise umutwaro nashaka munsengere ndonkurugo afise imyaka 31 kandi n'umuryango utanguye kumbwira amajambo ngo noba nararozwe. Mumfasha ariko 31 burya muri Bibiliya hari imyaka iriyo pastor. Aya nta myaka iri. Ahumure rero bizocamo. Nahumure. Ego bizocamo. Erega ni amajambo nyene. Abadebagura baradebagura. Ego bimwe babwira Paulo. Iyi dacugwa nkunzi ntigukundiye kuba. Uno musi bahe kuvuga ko yoba yararozwe. Ego. Ariko nagwiza ukwizera asenga Imana. Aho nyene ni yabihindura. Ego. Bazogenda bararirimba ngo ati bijya twari hafi ya. Ako gakora sire tuba tukagarutse ariko reka tubandanye. Burya bose bayarabe babwiye kwe turibandanirije. Umunywanyi ku murongo. Allo. Ashimwe cyane. Nanjye narezi baro hari umugenzi arahamaze. Ego amaze igihe
ayubatse atararonka umwana ego amusabye gusenga imana imuheza igitikibondo ego bamukora ego umukozi w'Imana arasengana namwe mugira ukwizera kandi Imana izobikora ni Imana itanga ibibondo amen wewe ca wibaza ufise umutwaro kurusha mwenewo ego kwizera kwawe kurema igitangaza amen nuko wagize umutwaro nawe nyene agira umutwaro wo gusengera ivyo bintu ego urakoze cyane mugira umunsi mwiza ego turabandanya rero twakira ubutumwa bugufi turafise ubundi butumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook sinatanguranye n'ikiganiro uyu mupastori akorera mu ishengero iriheyo urakoze cyane umupastori turi kumwe ni Hatungimana Obed akorera mu ishengero Redeemed Gospel Church kuri Kotebu umunywanyi ku murongo allo egume Yesu nashimwe ashimwe cyane yene ukuri nshaka mbwira umukozi w'Imana afashe mu gusengera no kuri ndarambiwe n'iby'ubuzima arakumva nukuri simbona inzira n'imwe nta niherezero n'imwe mbona nukuri iby'ubuzima ndabona byandambiye byerekeranye no mu kibano mu miryango uburyo mbayeho byose birandambiye n'ukuri nkaba mfise n'umutwaro w'ikibazo cy'amafaranga y'abandi bisa none naratoye amahera ariko amahera yaranyonganye yose mbere irengero ryayo n'ukuri kandi ndabangamiwe ndumva umenga ntibyoroshe niteze agaco konyine mumfashe gusenga Imana iri kumwe nawe uhumure ugire ukwizera ntucike intege amen ego arakoze cyane umunywanyi wacu pastor nagira by'ukuri mugira akantu mufashishije murumva ko uno munsi turafite abantu babandi bageze hahandi umuntu ababona ati ntibuca mu mitwaro turiko turakira mbega abo bantu bofashwa n'iki mu rugendo aho hantu bageze muri runo rugendo by'ukuri urumva ko bageze kuri etape ya nyuma bavuga ati iby'isi byandambiye aho niko batinya kubivuga hari n'abavuga ati numva no kwiyahura ego ariko nagomba ndagutera intege y'inshuti mukundwa w'Imana ntukangwe n'ivyo ubona n'ivyo byose uvuga ngo hirya no hino mu muryango hehe ndabona umenga by'ukuri byanse ariko aho nyene ubona ko byanse nagomba ndagutera intege haguruka by'ukuri ego haguruka hari igihe abantu tuvuga ngo byanse tugaca turyama ariko Imana nayo ihezagira ukora haguruka ukore gukora kwayo n'uguki haguruka utangure by'ukuri wongere ushiremo imbaraga iyo nyene yarabwiye Gideyoni genda uko imbaraga zawe zingana bisigura ngo ndagomba ngo haguruka nyine ubona intege nke zabaye nyinshi haguruka by'ukuri ariko rero pastor by'ukuri hari igihe tubwira abandi tukibagira uburemere bw'ikibazo umuntu aba afise nimba nibutse neza na Yesu umwana w'Imana cagihe harageze igihe haravuga ati none papa uri he kumpevye kandi ubona ndi ngaha aranavuga ati rega jewe umutima wari ukunze mugabo umubiri uranse muri ico gihe rero umuntu ageze ahantu abona ko Imana yamuhevye kuko na Yesu byaramushiki aravuga ati none papa uri he ni giki kikumpebesheje umva yarabona ko Imana yamuhevye nta bundi buryo asigaye wenyene ni giki kikumpebesheje nagomba rero ubwira bariko baratwumviriza usana ubahumuriza mbega muri ico gihe yosaba inkomezi kuko na Yesu yasabye ati shoboza umubiri uranse ariko umutima wabikunda naba nyene umubiri urananiwe kuko umubiri n'umubiri ariko ico bokora nibasaba inkomezi yonyene Imana irazitanga kandi aho nyene umve niyasaba inkomezi ibisigaye azosanga yumva yongeye kongera izindi inkomezi zidasanzwe hanyuma ibisigaye azoca yumva yongewe n'imbaraga n'ivyo atahora akora yongera bikore nuko kwihebura kuzovaho kuko niyamara gusaba inkomezi Imana iratwirura ikaturemesha aho umenga aho abantu bose bagutaye ariko ikakubwira ati urabaho n'umenga bakwibagiwe ego murakoze cyane murakoze by'ukuri ko bariko baradukurikirana no gusaba inkomezi hano nyene ncangira ko ndagusaba kugira ngo nuza gusenga usengera abantu bageze kuri ugo rugero inkomezi ubundi butumwa nashimwe Yesu nanje mfise umuhungu dukundanya arafunzwe yaraye anahiye
nagomba mumfashe gusenga Imana imworohereze muri ako gasho kandi yongere namukize. Ego Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Amen. Ibyo avuze birankozeko. Imana imuhezagire hama nashaka muzengere ndagwaye hepatite B, Imana inkize. Shalom. Umunywanyi ku murongo. Allo ni sawa namwe ni sawa. Ego ni sawa. Ego nanje ego ase mutwara jewe ndavuma cyane mu maboko bambwira ngo nukubera nakoze abishwa ujugumira cyane mu maboko. Ego ngo rero ngo nukubera nakoze ngo abishwa ngo ntabahaye ikintu mugabo nanje narabahaye. Warabahaye? Nabahaye kandi namushikanje nabonye ngo aragukuna. Ego rero je sinzi ko mwongera igituma kumenya igituma birashobora kutugora kuko muri twebwe nta muganga arimwo, turi kumwe n'umukozi w'Imana, ariko ko wumva wowe ugugumwa na mushika wa kagugumwa, reka umukozi w'Imana asenge. Ariko kandi ngira ngo mwifuza kumenya byinshi, nibaza ko ngira ngo abaganga bashobora kubafasha bakababwira ico byo babivako nimwabegera. Ego ntari ku murongo, nibaza ko vy'ukuri vyofasha muze kubasengera ko kurumva ko bishobora kuba ari n'ibintu vy'uruhererekane. Ego mubasengere, ariko kandi bifuza kumenya byinshi, kumbura ushobora gusanga abaganga ivyo bintu babizi, boca bitura rero abaganga bakabasobanurira. Turabandanya ubutumwa bugufi bite mumeze neza. Ndafise umutwaro wo mwibanga, nshaka Nsengere ndagwaye n'amaso arambabaza cyane. Arambabaza cyane kuzuba simbona na shaka munsengere. Ari mu buterere. Umunywanyi ku murongo. Allo turabumva. Ndabaramukije. Amahoro akaradiyo ku ruhande. Ndagomba mu kwengere. Ego Ndise umutwaro. Ndashaka kudandaza ariko ibihumbi amajana atandatu ibihumbi amajana abiri. Ego aho uri ku ntambwe curaba utwubura akoresha ibyo bihumbi amajana abiri bizoca vyunguka ucushikira bya bihumbi amajana atandatu ucukora kimwe agomba gukora sivyo gapasi. Yego murambona umego nawe uragerageza ivyo kudandaza. Urumva rero vy'ukuri Imana imwongerereze, ariko kandi itarayagwiza arashobora kuba raba utworoshe kazusanga tumushikanye kuri bya bihumbi amajana atandatu yifuza. Kwicarana amafaranga ntabikika. Ego asanga yayabonone. Ego ariko mu mugambi we yari yarateguye nabaradukora bikeye niyagwira akomeza yigwiza. Urakoze cyane. No gutangurana makeya. Yesu nashimwe. Amen. Ni musengere sheri wanje aronka amahera yo gusakara inzu muzo wamukoze, ariko akaba nayafise amuhe bashire hamwe. Rigarike tuvuga ngo dusengere basheri. Ariko nimba nawe uzi ko nyene ufise inoti kandi muri ku musangiye umugambi umwe kora none reka na nyene nasakara. Nawe nyene ariko rarige umuntu atanga inoti we bikarangira atishimye. Reka icyo bibaho ngo pomera zose abatereye ku kiyaga azobitora byagwiriye. Ego murakoze cyane karagaciyemo, ariko by'ukuri navyo birashoboka. Birashoboka guterera mu gihe abona ko uwo mugambi uri ufise ishingiro kandi abona ko by'ukuri ari umuntu batariko barakwepana. Ego Shalom. Nanje mfise umutwaro wo kubura ikibondo, ariko ndafise amasezerano yuko nzomuronka, ariko numva ukwizera kwampezeko bitewe n'abantu ndabaciye ko bajyana inzara. Musengera Imana inyongerereze ukwizera mwarahezagiwe. Amen. Uyu muntu reka tumwibutse hana. Yego hana ngo aduze ashitse agiye kwibwirira Imana. Wowe uzokwamuborewe gushika ryari. Ego nahumure. Kandi abo bariko baradebagura. Reka kudebagura. Ego ntiboreka. Ariko nagomba nakubwire. Sinigene no bivuga. Ujya anye hajya uko biteba kukubera. Hari n'umuntu umva izogo ikintu kidasanzwe. Amen. Ushobora kubona no musi byatevye. Ariko
akaba azoba rwo rupfunguruzo rw'ibintu byawe byose uwo mwana niyashika uno munsi gituma bariko bajyana inzara niko batazi iki Imana yabitse mu amena urakoze cyane naho murevye ukuri kandi Imana izobigenza neza ubundi butumwa Yesu nashimwe nanje nashaka mu nsengere ndi umukobwa nkundana n'abahungu apana umuhungu nkundana n'abahungu baguma bampeba ngira umwe araza akagenda wunda yego kandi mba aho hantu umuhungu tubana aguma ansambanya ndarushe muri iyi minsi icyo kintu aguma musambanya mugabo kandi ntarabivuga urumva kandi agaca ashaka abamukunda yego bakaza bagaca bamuheba yego erega burya ari gihe tugora n'Imana nimba abona yuko amusambanya bwa mbere ntamufata ku ngufu yego yaba amufata ku ngufu aba yarasemereye aho baba bakabimenya yego ariko urumva nawe arabihora mugabo agaca ashaka umuhungu azoza guhava asanga agiye kuba se w'abandi bantu se w'abana byarayogeye ariko rero pastor hari gihe urumva abantu tugira ubwoba bw'ubuzima gasanga kumbura aho hantu abaye hagira ati hamwe no bivuga urumva ko cagahera boca banyirukana mbega ivyo byose bibaho nico gituma iyo muhumuriza abantu ni ku mpande zose abantu bareke kugira ubwoba bw'ubuzima bizera Imana ariko vy'ukuri ico kintu nimba atagikeneye akwiye kubwishira habona abandi babana bakamutunganiriza nimba ari umukozi arakwiye guhagarika ako kazi akavuga ukuri hanyuma ukuri kukamuha kwidegembya amen ukuri kukamuha kwidegembya nimba ari naho yobaba ico kintu kirakomeye naho yoba arahaba nimba ari umuhunga avuga ukuri kumuhe kwidegembya kuko nubundi ejo azora n'ikibazo n'uwo muntu kuko atabivuze kare bazomwigarama ahubwo bazomutamwibarabara ariko niyavuga ukuri swate bazokwirukana uwo muntu ariko arabikora canke aba ari wahava hanyuma agende yumva ko afise amahoro menshi ariko ukuri kumuhe kwidegembya urakoze cyane n'abandi bose baba bari muri ivyo bihe kumbura urasanga atari umuntu umwe mwumve ko vy'ukuri mukwiye kuvuga ukuri kugira ngo kwa kuri guheze kubahe ukwidegembya mwaramutse Yesu nahimbazwe amen ndi ku matafari nashaka mu nsengero ndagwaye umugongo urambabaza gose hama Yesu abahezagire yego Imana ikiza irashoboye kumukiza kandi kubwo kwizera kwiwe aze gufata ku mugongo we nitwasenga yizere ko ikiganza c'Imana kigera hose amen murakoze ndi ku Muyange hama nashaka mu dusengere ibihe vyo kuba mu Mana neza bifuza kuba mu Mana neza na mahoro bakozi b'Imana je mfise umutwaro ndemereye umutima wanje aho ndi hose umutima uguma usimba kandi nk'iyo kenshi ndiko ndasenga kandi nk'iyo kenshi ndiko ndasenga nkuzura amate mu kanwa n'intege zigacika ndasavye mu nsengere Imana imugirire neza Imana mutabare kabisa yego ndabaramukije ndasavye mu nsengere mu vyifuzo vyama ndabishikeko mu vyifuzo ngira ngo ni vyiwe sinzi ndabishikeko Imana ibashe kumurikira Imana imumurikire bari kumurikire kandi ibyifuzo byose ari gihe ibyo twifuza byose atari iby'Imana ibishaka ariko iby'Imana igomba kuri we abivyo biba amen ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo hama nanje ndi umwigeme mfise indoto mbi nkarota mbona mpuma nkahuma bikanka ko nkanura kandi ubuzima bwanje ntiburi ko butera imbere nashaka mumfashe gusenga ikigira kabiri mu nsengere na musazanje amaze imyaka 3 atakibonda afise rero mudufashe shalom nanje mfise umutwaro nshaka Imana impindurira amateka mwarahezagiwe ego ni Imana ihindura amateka da ni Imana ihindurira Yozefu yahindutse mu kanyisasi yego bamutaye mu kinogo basaga mu nyuma mu gihe c'inzara yego abaye umugisha w'amahanga yego umunywanyi ku murongo allo shalom ana nabandikiye message yego ngira ntiturayishikira
hanyuma nanjye mfite imitwaro myinshi ego ariko ndizera ko Imana ibihindura hamwe n'ijambo ryayo. amena Hanyuma ndafite n'umugenzi yagiye kuburana ego akaba umusengere kugira ngo nawe bijye kugenda neza. ego Imana irashoboye. N'umutwaro wo kujya hanze. ego Imana ikugirire neza Narabutiki pasiporo ndayifite. ego ugira kwizera ni Imana itanga uburyo itiki Imana irarifise ariko kandi no gushishikara usenga nkunze kumva abakozi b'Imana bavuga ngo ko ivy'Imana igomba ari byo byiza hari gihe kumbura usanga bitarakunda kubera Imana ibona ikindi kintu. Ego. Ego musi mwiza. Ego arakoze cyane umunywanyi wacu turabandanya shalom shalom Shalom. nanje nshaka musengere mpebe gusambana muzoba mukoze cyane kandi nashaka musengere ndonke munkemu yera fasha no muntu pastor hebe gusambana uruhara rwiwe Ashaka ko tumufasha gusenga kugira hebe gusambana. ego Gusambana, guheba gusambana. Ni ingingo bwa mbere. ingingo Ningingo. Amaze gufata ingingo. Agaca asaba y'Imana ikamushoboza. ego Imana imuha inkomezi. Imuha inkomezi. Hanyuma afata ingingo. Ego. Kuko natafata ingingo. No mpemu yera. Ntahazomuha bazohurira. Kuko urumva Imana iravuga ngo mbega nzokwama ngeza ajya ari kunyama nyinyurana nabinyama n'amaraso. Ego. Vyukuri nimba agomba kubiheba nafata ingingo amaze gufata ingingo aca senga kugira ngo Imana imuhe amerekeza kuye gufata. Murakoze cyane umunywanyi ku murongo. Allo. Allo. Oui. Ya muntu yarababwiye ko mu maboko. Ego. Ariko imitwaro rero yo mu mutima. Ego. Urasimbaguka cyane. Rero biraba bikana ntabwo ngene ndabyifatamwe neza. Ego umukozi w'Imana aragusengera ariko uzusimbire kwa muganga ubabwire ko umutima wawe usimbagurika cyane. Ubwoba bwinshi vraiment kandi atacumva nabiko birapfa. Urasimba uganire n'abaganga ariko umukozi w'Imana araza kugusengerana cyane cyane ubwoba n'ikigwanisho cya Satani gikomeye. Ashego vraiment yobakoze. Ego arasengana nawe ugira ukwizera. Ego munasengere nje ndonke umufiyase ko kubakana nyine akikize yubaha Imana nyine. Umukozi w'Imana aragusengera ariko nukuzura nukuresha. Ego. Ndagerageza ariko vraiment ndamuronka neza kandi je nahise ndagerageza no guheza kubaka mugasi ndabiheza. Uhejeje kubaka rero ucushiramwe agatege. Banzuheze kubaka ni waheza kuyubaka. Ashishiramo agatege arondetse. Ashishiramo agatege burya nibamara kubona wayubatse bazoza. Utazoba ronse kibahamagara. Ego birakaze. Ego umusi mwiza. Ego namwe. Ego arakoze cyane umunywanyi wacu. Turabandanya Yesu nashimwe. Amen. Fise umutwaro munsengera Imana impindurira amateka impuze n'uwo yandemeye w'isezerano kuko ndasuzuguritse nta muhungu n'umwe akimvugisha ndizeye ko Imana izobikora. Umunywanyi ku murongo. Allo. Shalom. Shalom. Ndabaramukije. Amahoro. Amanje Mariyo mu Gatumbu. Ego. Ambuka mu ntara ya Godi nanjye umutwaro ushaka gusengera. Ego me. Papa gwaya kagwara ko mu mutwe bamuroze. Ndamufashe gusengera kweri ngiko ndasenga kamufashe twema ndamubwira mbabaza cyane. Ego. Ego umukozi w'Imana aragusengera ugira ukwizera. Ego murakoze cyane. Ego arakoze cyane umunywanyi wacu. Turafise ubundi butumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook. Abakozi b'Imana ndabaramukije cyane. Ndamukiriza n'umutumire. Barakuramutsa hamutumire. Ndabakunda cyane urakoze cyane natwe turagukunda. Ubundi butumwa Yesu nashimwe. Nanje mu nsengere nkeneye gusakara mugabo nta buryo mbona.
igihe kiriko kiragenda nanje simbona inzira yo kuronka amabati ndabasavye mu nsengere bano bantu by'ukuri birukana kavura Imana nica inzira hatagira inzira kugira ngo ikomeze kugishigikira amen ako kari kwije ego umunywanyi ku murongo allo shalom eko natwe twahombe kugira kimurabishikiye ego mecugira ko nk'umugi w'igisahira ego twafise umutwaro gafite mubyara wanje ari mu bitaro ego afite umwana ikigihe bari bamuvuye ishano ariko baca bamubishira serumu wabuze umuti bamutera serumu mu mutwe ego haraguma harasebura umwaka uraheze mugabo ntarase gukira rero babwiye mama wiwe kari kumukata urushake bakarutera mu mutwe w'uwo mwana turi turabasabye mudufashe gusenga Imana imutabare kukararusha ego Imana ibyumve yarashitse aracika intege zo gusenga ego rimwe na rimwe ngerageza kumuhumuriza uyundi mutwaro ugira kabiri ego gafite umugenzi aramaze hafi imyaka 2 umudamu wiwe atarasama indani ni kuri yari umuntu asenga ariko yaracitse intege yirukanka mu bapfumu bamumarira ibyiwe ntacyo byigeze bimumarira ego ni ukuri mwene wabo yayavuye muri Sudani twabonaniye n'Ibujumbura ndamutuma ko yataka nimero kiwe nambwiye tuzomushikire umubwire icya mbere yizera Imana ego ego me kandi bazabanze bagende kwa muganga bisuzumishe barabe ko bose bakomeye basanze bose bakomeye bagerageza gusenga Imana izobatabara ego me kandi aho bizoba biriko birapfira Imana izigaragaza ikereka ego me eko muzaba mukoze murakoze cyane ubundi mutwaro ubundi butumwa Yesu nashimwe nanje mfise umutwaro no butumwa bwisubirije turabandanya Yesu nashimwe umuntu yanditse ubutumwa bwiwe inshuro nyinshi zirenga 2 ndabaramukije amahoro y'Imana nanje musengere nzobeho teni mu basuzo ofisiye mu gipolisi ego kuko ndi mu gashomeri mu nsengere kandi kugira no kubohoka mu bigorana vyose ego umunywanyi ku murongo allo Yesu nashimwe ashimwe cyane kama nanjye nashaka mu nsengere ego Imana inzurira ingabire yanje kare nari mfite ingabire y'inzozi nta kintu na kimwe cyamba Imana itema icyo kunyibirira ngaho ni byose ziranye Imana yari yansezeranye ego ariko bigaragara ingabire yanje yarugawe nta kintu na kimwe nkibona n'ubwo ndamuka ndabibonye ariko sinkakare kandi mongera mu nsengero ufise indoto cyane ndarota nabi nashaka mu nsengero Imana intabare ego kandi mongera mu nsengero cyenda ndabona mu nzozi nkabona ndiko ndasengera abantu nkabona iby'ubugishwa sintahura ibyo ari byo ariko icyo nzi ni uko hari isezerano Imana yasezeraniye nashaka rero mu nsengero ko mbura Imana ikiri inzira nimba ari ingabire yayo Imana inkoresha icyo yampamagariye ego urakoze cyane urakoze umunywanyi wa nyuma mu kiganiro arashobora kutwakura kugira ngo tumuhe bonisi ndabaramukije amahoro y'Imana nanje musengere shalom jewe nkora akazi ko mu nzu tugira mu dusengera Imana impe gukora ivyanje kandi Imana inyereka umukunzi wanje mumbarira ijambo ry'Imana mumbarira ijambo ry'Imana mwasomye ijambo ry'Imana twarisomye mu vyakozwe n'intumwa 28 kuva ku murongo wa mbere kubandanya twashikanye ku murongo wa 6 umugabo yacishijemo n'indi mirongo yo munsi uce uhirabira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro allo ashimwe cyane nange ndashaka musengera Imana urugo rwiza urugo urafise umusheri ego nugusengera rero wonyene kugira ngo bize bigende neza ariko nawe nizera ko ushaka urugo rwiza nawe ube uri umukenyezi mwiza
Ego ndashaka musengere hariho n'umumama w'iwacu mu Cibitoke agware ni Bujumbura Imana mukize. Ego mani vyumve. Ego ndafise n'umutoyi wanje Batman muhindu ashaka kugaragaza mama aramubwira ntiyumva. Bati ndashaka musengere Imana muhindu. Ego Imana ivyumve. Imana irashobora. Nanjye Imana muhindu ibibihe musengere iciri byatagirinzi. Amen amen. Ugira ukwizera. Amen murakoze. Ego arakoze cyane ni bwo butumwa bwa nyuma twakiye muri kino kiganiro cuno munsi tugira ngo duhakajye umukozi w'Imana afate umwanya mwiza asengere imitwaro yose twakiriye ndetse mbere niyo tutakiriye icyo usabwa gusa no kugira ukwizera kuko Imana kwingana muri wewe ingana no kwizera kuri muri wewe nuko rero umukozi w'Imana tugira dusengere no mitwaro twakiriye kuri no munsi ariko hariho n'ubundi butumwa bwinshi no kuri bwinshi cyane tudashoboye gusoma aho rero musenga nabo mubibuke kandi Imana ibagirire neza. Hariho rero nabandi barondeye umurongo barabura abo bitakundiye babuze utuyinite two kwandika barabura no two kwakura ariko by'ukuri ugasanga bari kumwe natwe nabo bagira ukwizera kandi nabo mubasengere. Hamande yiyo mitwaro y'abanywanyi muce musengera Imana yaduhaye musengera igihugu cy'u Burundi muce musengera ishengero nk'umugeni wa Kristo turabahaye ikaze. Murakoze cyane reka dusenge ariko bumve kwizera bakuduze. Abavuze ko bagwaye bafata aho bagwaye. Ababona yuko umenga vyanse by'ukuri abariko baravuga ngo Mana ndagomba ngo ngwirize umutahe ndagomba gukora. Turagomba gusenga ariko bafate ari umugabo afate ku mufuko dusenge. Amen. Ari umumama afate ku isakoshi yiwe dusenge. Uko kwizera kwiwe kungana uko Imana nayo igiye gukora. Amen. Data nyene cyubahiro Mana ugororotse. Data nyene ubushobozi we bushika hose kandi ukagera hose. Mana ndagushimiye kuko we wabonye ko bibereye kuno munsi imitima ihembuka kandi wabonye ko uyu munsi ari umunsi wo gutabara aba bantu bawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndasenga kino gitondo Mana ubushobozi budasanzwe bugendagende bukora ku muntu wese. Abavuze ko bafise ibitero bitandukanye, bavuze ko bafise ingwara zitandukanye, abavuze ko babuze uruvyaro, abavuze bariko barasengera inzira, abariko baraburabuzwa mu miryango babuze amahoro. Mana nyene ubushobozi ni wewe Mana ushoboye byose. Ndasenga iyi sana kakanya we wabwiye Yeremiya ari mwibohero ngo mpamagara nanje ndakwitaba ndakwereka ivyikinza n'ivy'amaso yawe atarabona. Mana nyene ubushobozi iyi sana kakanya aba bantu hari abafungiwe muri aka gasho gatandukanye, hari abafungiwe mu kubura urubyaro, hari abafungiwe mu kubura imitahe, hari abari muri aka gasho Mana akakose wagiye ubona, hari abavuze n'abatashowe kuronka umurongo, hari abagerageje nabo bitakunze ariko ndiho wabariho niwe mpaye kaze kubw'uyu mwanya. Ikiganza cyawe si gitoko kinanirwe no gukiza. Mana ndasengeye aba bantu uyu muntu afashe kuri uyu mugongo kuko imbaraga za n'ubushobozi bwawe ivyari imisongo byari ububabare guhera uyu mwanya n'isaha ndiho wabariho. Kiza uyu mugongo wongera ube muzima, wahetamuye abari bahetamye, wakijije abari banyunyutse, mukize ndiho wabariho. Genda kuri uyu muntu afashe kumbanyi yiwe kubwo ubushobozi bwawe. Mana niwe ubirema, niwe ubirema. Rema iki gitangaza. Erega data wenye n'ubushobozi birashoboka yabivuze bariko baramubukabuka bariko baramuvuga ariko ndiho wabariho ni uhindura ibihe, ni uhindura amajambo karigira ijambo. Mana genda uhindure kuri aba bantu. Mwami Mana ufise igitero cyo kujugumira. Mana kiza muri bino biganza. Mana ari byo kwa muganga Mana wigaragaze mu baganga, ari byo bakorewe Mana ushoboye byose. Data ijambo ryawe rirambira neza ngo abanyamareba baterera inkoni hasi zishika inzoka, ngo na Mose ngo aterera yiwe icika inzoka, ngo ari kuya Mose mbira izo zose. Mana ndasenga kubw'ubwo bushobozi bwawe. Mana uhindure imigabo n'imigambi y'abadayimoni, abariko barasenga basengera abafiance, abariko basenga kugira ngo baronke uburyo bw'amafaranga barangiza inzu bariko barubaka. Mu izina rya Yesu Kristo bikora ubimenyekanishe. Erega data nyene cyubahiro Mana ni wabikora abantu bari bavuze ngo ntibizoshoboka. Erega Mana benshi bazokwizera kubwa igikorwa uzobakoreye. Abariko bavuga ngo ntibazovyara nibabona bavyaye bazokwizera Imana basenze. Mana nyene ubushobozi
kandi kora igikorwa kidasanzwe kuri aba bantu. Genda gendera imice itandukanye, genda gendera abagwaye, genda gendera aba bose batanze imitwaro y'abandi. Mana ubushobozi budasanzwe mugenda gende bukorera aba bantu. Mana imbaraga zawe zidasanzwe zigende zikora izatumye Pawulo akomogwa n'inzoka ntiyagira ikimubwira. Mana ndasenga guhera uyu mwanya ivyariko birabakomora aba bantu bariko bavuga ngo ivyisi mbona vyandambiye. Mana nye n'ubushobozi, Mana bararindiriye kapfa barabura. Reka mwami Mana n'aba bantu bongereza ukwizera muri bo. Abariko barasenga basengera ngo Mana ngo ndagomba ngo inzozi zanje zongere zikure. Mana ongera watsi inyenyeri yabo muri bo mw'izina rya Yesu Kristo. Mana bongere kwaka, bongere kurota bibuka, kugira ngo mwami Mana message ugomba kubaha bazishikiriza abo bikwiye ko bazishikiriza mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese Mana umutwaro wiwe yarafise Mana aho hose yarakeneye kukubwira Mana akivyiyumvira gusa wabibonye kuko ijisho ryawe rirabona. Mana ubasanga ubagirire neza, igikorwa kidasanzwe ugikore. Abashaka imitahe Mwami Mana genda wigaragaze muri vyose, kubwa abakoze ku mifuko, abakoze kubwa amasakoshi, abafise imitahe mito bakeneye kubadugiriza, bagirire neza ubiyerekane muri vyose. Mana uri Imana y'ubushobozi, ihindwe Imana reko ibabera intango y'umugisha, reka ibabera intango Mana yo guhindurirwa ibihe, ihindwe bakubonemwo bahezagirwe nawe. Abariko bararira waravuze ngo abarushishe n'abaremerewe baze kuri urabaruhura. Reka Mwami Mana ubagirire neza, amarira bazanye ntabari yo basubiza inyuma, ayo batanguranye muri kino kiganiro ntabari basubirana inyuma. Mana ubahindurira ibihe, Mana urakoze uragororotse, uyafise igitero cyo mu maso kizaya maso mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyo yavuga ngo agaragara giye hanze ntabona, Mana niwo humura impumyi, wahumuye Barutimayi, Mana ubahumure, Mana umuhe kwidegembya guhera uyu mwanya n'isaha. Ndagushimiye ndagukenguruke kuri Mana ukora imirimo mw'izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nkuru kandi urabereye. Ndasenga rero nyene icubahiro, Mana ukomeze kurinda, ukomeze kuzigama. Ereganane Mama Imana n'iyisi ndimwa, komeza kuyihezagira, komeza kuyigirira neza. Mana barimyi bagomba kurima, bamwe ntibabona imvura, ariko Mana nyene icubahiro ndasenga ngo ndiho wabariho Mana ugwisha imvura nziza. Abarimyi Mana ivyo barimye Mana bizobabere umugisha, ndetse bera n'umugisha mu gihugu cacu ndetse n'inyuma y'igihugu mw'izina rya Yesu Kristo. Mana ucukomeza guhezagira n'isi yose muri rusange. Mana mw'isi hari intambara, hari impuha, hari ibihugu biriko biterana hagati yavyo, ariko Mana nyene ubushobozi. Mana wewe waravuze ngo mu gihe c'iherezo hazoba ibihugu bitera ibindi, ariko Mana nyene icubahiro komeza kurinda bawe abo washizeho ikimenyetso. Mana ukomeze kubarinda, Mana ukomeze kubangurukanya abo kubangurukanya ubabangurukanye. Mana nyene ubushobozi data ukomeze kugirira neza bose. Ibisigaye data turasenga dusengera n'ishengero rya Kristo. Mana ukomeze kuririnda umugeni wa Kristo, murinde abagihagaze ngo boye kugwa. Mana komeza abagihagaze n'abaguye Mana biracashoboka bakicumva rino jambo. Mana wongera ubavyure kugira ngo Mwami Mana ni wadodora nabo bazoba bakugurura. Mana urakoze uragororotse, tugushimiye kuri Mana umvise gusenga kwacu. Mana jensenze nk'umuntu ariko gukora kubu kwawe, ukunesha kubu kwawe, ukubohora kubu kwawe, ugutanga ubuzima kubu kwawe, ukugururirwa kubu kwawe mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen. Amen amen. Tubashimire kuri aya masengesho meza. Mbere tugira kudufata n'akanya ko kubakengurukira kuba mwitsabye mu kiganiro, tukizera ko no hanyuma muzotwitaba. Murakoze cyane je nama ndipre. Murakoze cyane muhezagirwe. Nshimire bagenzi banje mu buhinga bw'ivyuma, Engineer Bienvenue niyo nkuru na Innocent Ciza babanye natwe mu kiganiro, nabo nyene Imana ibahezagire. Nshimire mwebwe mwese abanywanyi bisamizi Voix d'Espoir Juremesha, cyane abakunzi b'ikiganiro Pravde kamasengesho ya burindwi mwabanye natwe muri kino kiganiro. Umwami Imana abagire neza kandi abahe ivyo imitima yanyu yipfuza. Ikiganiro yari Prayer of the Week amasengesho ya burindwi kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha. Mukamari kumwe na Jewe Claudine Nibitanga, naho mu kiganiro c'ubutaha. Bye. Prayer of the Week. Prayer of the Week. Amasengesho ya burindwi kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha.